ubusuma bwaranze amatora mu Burundi. Haranavugwa n'ibitari bike ku magara ya Reveriyano Ndikuriyo. Uno munsi umuhari CNDD-FDD usa n'uwihariye ibisata vyose vy'igihugu. Ku makuru mufise ibintu vyifashe vy'igihugu, ku makuru mufise ibintu vyifashe gute mu mugambwe uri ku butegetsi uruntu wagwarahagaze ibintu bimeze neza? Murakoze kuri kino gice cya kabiri nacyo twinjiyemwo, ngira nico gice kiza kwerekana kimwe nise gusubira inyuma mu mpande zose. Uyu mwaka wa 2025 wari umwaka ukomeye kubera ko wari umwaka w'amatora. Amatora twaheruka yari ayo muri 2020 amatora yari yabaye amatora arimwo impande zibiri zikomeye. Ndumva mu matora hose umuntu araba ko hahiganywe, hari abahiganwa abafise ubutegetsi n'abatabufise. Hariho abanyapolitike batari bake birukanywe muri 2015 batayabonetsemwo, nk'umugambwe wabone kugira gatatu imbere wari nk'umugambwe MSD. Uyu mugambwe ni wari wabonetse mu matora ya 2020 kandi wari witezwe ko ari umugambwe ufise uburemere nawo ukomeye muri politike y'u Burundi kuva muri 2010. Uwo ntiwarimwo n'iyindi migambwe rero itari mike itabayemwo, ariko iri mu Burundi yose yari yashoboye kuba muri ayo matora ya 2020. Harabaho amatora y'umukuru w'igihugu abarundi bakurikiye gose ku kwiganwa ryaboneka ko ririho cyane cyane hagati ya Evariste Ndayishimiye na Agathon Rwasa, ku buryo amatora aheze benshi hariho amaraporo n'ubu ngira hamwe atanasohotse yerekana ko Agathon Rwasa yoba ari we yari yatsinze ayo matora akayibwa. Rero twari twiteze ko iryo higanwa rica rigaruka muri 2025 tugasubira tukabaraba abo bantu aho bageze, ya migambwe ibiri yari ihari ico gihe. Mugabe cabonetse nuko muri 2025 abari ku butegetsi atahiganwa bari bakeneye, bakoze ibishoboka byose kugira ngo bafute ihiganwa. Inzira yakoreshejwe bimwe byabaye imbere ya 2025 nk'ibi byo kwaka inguvu umugambwe CNL wa Agathon Rwasa, bakawubuza kubaho, bakawuha abandi, bakawaka umukuru wawo. Hanyuma bigera ko baja mu kwitoza amashinga amateka, yaba Agathon Rwasa yaba abashinga amateka biwe badashobora kwitaba ayo matora, hasizweho ibituma bidashoboka ko bitoza. Ico cyonyene cyatuma ayo matora adasa n'amatora, cyasa nuko atakira amatora, mu gihe imigambwe ibiri ikomeye mu gihugu, impande zibiri zitwa ko ziriho muri politike, zidahawe inguvu zingana zo guhiganwa kandi zose zikemererwa guhiganwa. Mu gihe ari uruhande rumwe gusa rwemerewe, urundi bakagwankira, biragoye gusubira kubyita ko ari higanwa. Muri ico gihe ayo matora bisa nuko atamatora yabaye, naho yitwa ko wabaye umwaka w'amatora. Ico kikaba icyambere. N'iyindi migambwe isigaye ariko s'abanyapolitike mu Burundi bakunze gukora imyaka myinshi twagiye tubahanura ko ariko gatigera bavyumva, nuko Agathon Rwasa nabi bamaze kwankirwa kuja mu matora, imigambwe isigaye yibagije kwihatomboreye. Abasigaye imigambwe mito mito yari izi ko kuri iruhande ya CNDD-FDD atakinini ivuze, yibwiye iti ko wa wundi bari bahanganya akomeye avuyemwo, twe turonsa amahirwe natwe yo kuronka ibibanza. Baza gutangara nabo nyene nyuma y'amatora amajwi yabo atemewe, nabo nyene barayabaka inzego ziba iz'umugambwe umwe rudende. Ikindi twavuze kenshi cyabonetse muri ayo matora cyanadutangaje, ningene umugambwe CNDD-FDD wabonetse utanizera abanywanyi bawo, kugeraho abanywanyi babo nabo nyene bategekwa ko bagiye mu tuzu twitora baherekezwa n'imbonerakure iza kuraba ivyo batoye, canke bakabategeka ko batorera ahabona, abandi bose bariko barabiraba. Naho hari hategekanijwe uburyo budasanzwe bwo kwiba, cyane cyane hageze guharura amajwi, abategetsi ntibari bizeye ko n'abasendede-FDD bo nyene baza gutora CNDD-FDD, kandi uko bavyumviye kwari ukuri. Nk'umunsi twari twamaze kuronka amakuru bucanka amatora aba, aho abasendede-FDD batwibwiriye bo nyene
ko bari bateguye kudatora CNDD-FDD. Ndibuka ko amasaha make imbere y'uko amatora aba bamwe mu ndongozi za CNDD-FDD batwandikiye batubwira imikenyuro iza gukoreshwa, tukivyandika abantu bakibaza ko bidashoboka, baza gutangara kumwe twavyanditse byose bigenze uko nyene, haba ivyo byo kubategeka ingene batora, haba n'ingene mu guharura bataza kwemera ko abo bita bakeba baza kuja kuraba ivyanditse ku ikarata yitora. Rero amatora ya 2025 afise byinshi avuga ko ubutegetsi butacizigiye n'abanywanyi babwo abitwa ko baburimwo babukurikira, avuga kandi ko ubutegetsi buzi ko butoshobora guhiganwa uyu munsi ko abarundi babuvuyeko. Ico nico ca mbere novuga kijanye n'amatora. Ukijanye n'ingene mu mugambo wa CNDD-FDD bifashe, intsinzi bashaka barayironse, inama nshingamateka bayifise hafi ku rugero rw'100%, inama nkenguzamateka nuko n'izindi nzego zose ubu barazigaruriye bimeze gutyo. Ni ukuvuga ko ubirabira inyuma umengo barakomeye, umengo ubu ni umugambo utanyiganyizwa, ni igihome gikomeye gifatanye kitanyiganyizwa. Ariko hari irindi jambo nkunze gukoresha mu biganiro, aho nkunze kuvuga nti iyo wirukanye opposition y'inyuma ubu vyaye opposition y'imbere yo muri wewe nyene. Rero nabo ikibazo ubu bafise ingwano aho kuyitega inyuma, ingwano iri kwibera indani muri bo. Mugani wa wundi yatubwira ati cyo bise muchezo wa ndani, mugabo ijambo ryakiriwe kutariko mu Barundi. Leonidas Hatungimana muri wa kumigano giherutse yagisiguye ati mvuze muchezo wa ndani usigura ingwano ibera indani mu mugambwe. Mugabo abantu bumvise ko muchezo wa ndani ari imukino wo kubesha, si ivyo tuvuze mu ingwano imbera muri twebwe nyene. Rero muti imwe mu nkuru yavuzwe cyane mu ntango y'umwaka yari ingwara ya Reverien Ndikuriyo. Barayuka abantu mu kwezi mu mpera z'ukwa mbere, aho hariho amasengesho ategurwa na CNDD-FDD ajya atangurira umwaka, ahoza amasengero menshi yabera Ingozi. Ayo masengesho ageze guca atangura, umunyamanga mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo afatwa n'ingwara itangaje. Ako kanya bamumanukana Bujumbura hageze acarata ubwenge, mu mwanya muto barafata ingingo yo kumutwara hanze, bamutwara mu gihugu ca Kenya, agenda aho hose atabwenge agifise, aramara hafi indwi 2 canke 3 atagira ubwenge. Ingwara yiwe yavuzwe ko byinshi, benshi bavuze ko yarozwe, ijambo riguma rigaruka ko yoba yahawe ishano. Nta cyemezo kigeze kibaho, we nyene ntiyigeze avyemeza, ntiyigeze avyivugira ngo kijya gihe nari nahawe ishano. Mugabo hariho ibimenyetso nk'abagumye bakurikirana hafi ayo makuru yerekana ko hariho kwikeka iryo shano no mu bamwegereye cyane. Nka kimwe mu bimenyetso n'ingene aho yari agwariye nk'i Nairobi, umuryango wiwe wanse bimwe biboneka ko bamwe mu bategetsi b'igihugu begera aho Ndikuriyo agwariye. Ubu ndashobora kubivuga ko icyo gihe ababimbaza nabwo ndashobora kuvuga ku makuru y'umuntu agwaye, kuko hagwaye serugo, agwaye n'umuntu agwaye ntibisubira kuba ibyo bya politike, byari ikibazo cy'umuryango. Ariko ubu ntikikiri ikibazo cy'iyo ngwara, umuntu ashobora kuvuga bimwe mu byo twashobora kumenya icyo gihe. Nk'akarorero, amakuru twari dufise aravuga ko bankiye uwuserukira Burundi i Nairobi gushikira aho Ndikuriyo yari agwariye nyene, kumushikira ku buryo yomwegera. Barabimwankiye. Ubu userukira igihugu yankirwa kwegera hagwariye umukuru w'umugambwe utwara igihugu, cyari ikibazo. Nka bamwe tubabajeje igituma batubwira bati uyo baramuzi ko afatanye n'umuryango wa Ndayishimiye, kuko buca bashingiranira abana babo, buca bubaka ambasaderi muri Kenya, umukobwa wiwe buca yubakana n'umuhungu wa Ndayishimiye. Ati ibyo rero birimwo mu bituma batinya ko yegera, bibaza ko hari ibindi byo haba bishika. Naho ndafise aho nzakugarukira mu kuvuga, ariko nk'ico ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko hariho ukwinubana hejuru mu butegetsi mu byari bijanye n'iyo ngwara.
hari ibindi kumbure nyene byo ari uyo azovyivugira ni ashaka kuzobivuga kumbure naje atari jewe no bavyiza ko ari jewe usanga ari je ndabivuzeko mugabo igihe atashe hari ibindi bimenyetso vyabaye n'igihe atashe uravye ingene abasende defted bahimbaza ababo ukabuzwa ingene ndi kuri yo akunzwe n'imbonera kure ari wari meze nk'umwami wazo ukabona ingene ataha bimeze nko gutaha mu kinyegero ataha ukabona nta televiziyo yaje ntivyamenyeshejwe ntiyerekanywe uzi ingene bihora bigenda aho byari bitico bivuga amaze gutaha rero ijambo yatanze aravuga ko ari umunsi mukuru udasanzwe uzobera kuri stade yiwe yubatse hariya Igisenyi Imakamba aravuga ko imyambaro abantu bose bazoba bahari bazoba bambaye aravuga defile y'agakura izohabera aratangaza ibintu bikomeye rwose byari kuba bijyanye no kuza kwigina ko yasubiye kugaruka ari muzima ariko ivyo bintu bigeze uwo munsi mukuru ugeze ntibyasubiye kuja kuri rwa rugero byavuzwe ko ntivyanahimbajwe uko byari byavuzwe byaratswe inguvu bisigura ko hejuru hari abagira bati ntidukeneye ko ahinduka umwero ntidukeneye ko aza kuboneka nk'incungu nk'intsinzi ikomeye kuba bamufise bica biboneka ko arico hejuru bariko baranka muri ico gihe ubu rero uko vyifashe hagati y'abo bantu bimeze gute jewe amakuru mfise ico ntavuzemo kindi n'ingene mu mwanya yaragwaye hari abatwandikira ubutumwa muri bajya abo mu ruhande rw'iwe bamwegereye amajambo bavuga yarateye ubwoba n'ubu ndacyayafise aranditse mu telefone wanje baragira bati agapfa nujya wundi ahagabire nawe ntituzomureka aho uwo wundi muvuga ninde uwo wundi bavuga ninde Pacifique nazo uwo wundi bavuga umukuru w'igihugu nta wundi bitwa ko ahanganye warumva ko aribo bavuga ati agapfa nujya wundi ntashe bwose bizokurikira zobibona rero abantu warumva ko hagati y'izo mpande zibiri hari ikibazo mugaba amakuru dufise avuga ko bafashe ingingo aho kuri urwo ruhande rwandi kuri yo uguca bugufi ko batazigera berekana ko kera twarabibona umenga barahanganye muri buka ya myaka akwira amakomine yose y'igihugu yambaye impuzu zisa n'iz'igisirikare hanyuma leta ikabuza kwambara izo mpuzu agirisha amanama y'ijoro ashika ahantu saa 10 y'ijoro gakoranya abantu hakavuga ingoma mu ijoro ivyo byose muri buka ingene hafashwe ingingo zihagarika ivyo bintu kuko yaboneka umengo ni wasigaye agaba kurusha umukuru w'igihugu rero byakurikiye nuko urwo ruhande rwiwe rugira ruti twe tuzoca bugufi ntiyagira aho badukura ntibaronke ico badukurako tuzokwerekana ko natwe tuyoboka turi kumwe turiko turajana mugabo ikiza kukwereka ko hariho intambara iri ndani muri uwo mugambwe ni nkuru rugendo umukuru w'igihugu aheje kugira mu makomine yose y'igihugu kubona umukuru w'igihugu icyo ni kimwe bindi mu byaranze uyu mwaka muri politike umukuru w'igihugu agendeye amakomine yose avuga ko ariko yerekana abastanteri mugabo ubona ko isa na pre-campagne isa nuko yatanguye kampanye ya 2027 mugabo ayikoze mu bundi bwenge akagendera igihugu cyose yerekana wicamaze wari atuka abashatse bose nico cyabonetsemo ariko aho bamutegeye no kumwima abantu ningene umugambwe utunganije amanama utabura abantu ariko umukuru w'igihugu agendera ahantu akababura ukabona ahantu henshi bari abana b'abanyeshuri bategetswe kuhaza bakaca babategeka ngo mugende mutambaye impuzu z'ishure kandi abakobwa mwambara impuzu zisanzwe n'ibitambara muboneke nk'abanyagihugu basanzwe ntihagire uza kubona ko ari abanyeshuri uko twagera tubyandika koko ndayishimiye yabuze abantu niko mu biro vyiwe babona bagerageza mu ntara ikurikira gukora utundi tuntu twinshi barabe ko bokosora twasubira kwandika n'utwo bakoze bakaca barondera utundi gushikaho haza mu makomine nk'atatu ya nyuma iterabwoba ridasanzwe aho kira mutumba bashyira ko imbonera kure zibiri zicunga abantu akabwo kira gacimbiri imbonera kure zikara ziracunga batagiye abantu bakabwirwa amande menshi bazotanga abigisha bakabwirwa ibihano bazohabwa iterabwoba riraje mu banyagihugu kugira ngo umukuru w'igihugu yerekane ko ariko arakirwa mu mugambwe ntibafatanye ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ubunyene mu ndwi iheze aho yakira abamenyesha makuru nako ni muri ndwi nyene turimo nibaza ko ari kwa mbere
aho yagira ikiganiro ku bamenyesha makuru hari ijambo yavugiyeyo yavuze ngo hariho ngo abantu mu biganiro batanguye kuvuga ngo abana b'u Burundi bagwaye kwashi ngo abana b'u Burundi ntibagira ivyo bajya ngo kubera ari bagufi yarivuze ngo kubera ngo bavuga ngo ni bagufi ngo kubw'ivyo ngo ni bagufi kubera batafunguye ibikwiye aca aravuga we nyene ngo mbega ko n'abakuru bafise abana bagufi nabo ntibagira ivyo bafungurira ngo jewe ngo ndafise ngo abana ngo bavyibushe ngo kuburyo umuntu yahava avuga yuko bafise na obesite ngo mugabo ngo hariho ngo kamwe gatoyi ngo kuko katavyibuha ngo mwibaza ko ari kubera kubura ivyo gafungura. Iryo jambo yariko aravuga ryavuzwe nande? Ni jambo ryavuzwe n'umukuru w'inama nkenguza amateka uyu Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika no kuvuga umukuru w'igihugu wenyene aje kwishura umukuru w'inama nkenguza amateka ko ari umubeshi ko ari ko aramwambika ibara ko ari ko amubeshera ko abarundi batagira ifungurwa. Umuntu yorondera kure intambara iraho hantu no kuvuga indani muri bo inyuma barafatanye ariko indani hariko haberayo intambara itaboneka. Bose barafishije amaso kuri 2027 mbega ninde azitoza ko umukuru w'igihugu. Aho navuga ntiburya ntimuze mutangare musanze hariho n'abatwara igisirikare bipfuza gutsindwa Uvira, ntimuze mutangare burya hari intambara zindi zibarimwo zitavugirwa hejuru. Pacifique Ntazwe mugize muragarutsa ko amajambo umukuru w'igihugu yavuze muri kiganiro abahaye abamenyesha makuru. Amajambo nkayo turayamenyereye kenshi yatanguye kuvugwa gutyo habariho ingira ngo ikintu citeguriwe kuba ku mutegetsi w'umucanka wundi. Twarabibonye igihe Bunyoni yafungwa hari hamaze igihe havugwa amajambo nkayo. Uno munsi ariko aravugwa kuri Gervais Ndirakobuca, hakaba hariho n'ibihuha bimaze imisi bivugwa ko ngira ngo mwibohero kumba kari impande y'ibohero rya Bunyoni ngo bariko atunganywa. Ivyo bihuha mwaravyumvise, mbega umuntu yogira amakenga ko hari ikindi gihangange kigira gifatwe gifungwe? Birashoboka gose igihangange abambere bacabona ni Procureur General de la République yahora uyu Leonard Manirakiza, nibo bose babona bati uyu muntu avuye mu mabanga akomeye gutyo akaca apfungirwa mu iperereza gushika uyu munsi akaba atajanwa mu ibohero, bati kumbure yo bagira twagwe muri kiriya cumba cy'iruhande ya Bunyoni. Benshi bibimviriye uyo, ariko niki uvuze hari abacimviriye ko mu bagiye barandondera hari abambwiye ko bishoboka ko ashobora gupfungwa n'ubundi tutibaza akomeye cyane. Kandi mu bavuzwe haravuzemo izina rya Gervais Ndirakobuca be n'izina rya Prime Niyongabo. Mugabo ibyo tubifate nk'ibihuha nyene mu gihe biba bitarakogwa ta kimenyetso cyavyo nta wo byemeza ngo nivyo bigiye kuba. Tubifate ko bikiri mu bihuha, mugabo babivuze bariho. Ndemeza ko hari abampaye ayo makuru kandi bari no mu babegereye bambwiye ivyo bintu ko mu ntumbero zoba ziri hejuru kwico kiriho. Ico rero mushobora kuca mwitega ngaha ni giki imbere yuko bakoranira Pacifique Ntazwe, imbere yuko mutubwira icyo twokwitega abo bakekwa ko boshobora guhagarikwa abo bahowe iki? Umukuru w'igihugu afata ko bariko baramugwanya wene ko abifata. Umuvyo byose twamaze kuvuga we yubahutse akanabishira habona akishura umukuru w'inama nshingamateka ko ari umubeshi mu kuba atanga amakuru atariyo, acafuza ubutegetsi. Murumva ko ico atari ikintu gitoyi, kandi abamwegera nabo baravuga ko nawe iyo nabimubwiye avuga ati baraza bamfata je ntaco niyagiriza. Ubu nyene ngo aho avuga ati nibashaka kumfata baramfata ngo bavuga gutyo. Rero icyo nayimvuze ngaho umuntu ubundi nawe mu gisirikare nawe nyene umva acayagirizwa amakosa ariko araba mu gisoda. Nubwo ijya ngwano niyo imwe navuga nti Uvira nibahatsindirwa ikizokurikira hazobaho uronderwa gushigwa ko ugutsindwa kwabo. Umukuru w'igihugu we nyene niwe amaso yose azoja ko azovuga bati niwe watwiciye igisoda, ariko ku rundi ruhande abandi bazogira bati nawe azorondera uwabitako n'ingoga kugira ntibimujeko. Uwo yoshobora kubitako azocaho umukuru w'igisirikare. Umukuru w'igisirikare twibutse ko amaze imyaka 13 arongoye ico gisirikare. Mu mateka y'u Burundi ivyo bintu ntivyari bwabeho. Umuntu yigeze kurongora igisirikare cy'u Burundi umwanya munini, nibaza ko yabaye chef d'état major umwanya munini no watwaye igisirikare kuri Republika ya mbere
Thomas Ndabemeye kuva mu 67 gushika mu 76 niwe muntu yari yaratwaye igisoda umwanya munini imyaka 9. Ubu dufise General Niyongabo gitwaye imyaka 13 bisigura ko igisoda uko kiri uyu munsi niwe bamwagirije ko atagiteguye atacubatse neza atakigize igisirikare gishobora gutsinda intambara nta kinini yoronka yisigura nawe nyene ariko kandi nawe hari ivyo yagikoreshejwe ahabwa amategeko n'uburi hejuru hagati yabo babiri uwacishe kurusha uwundi ninde aho niko kabaza ariko urumva ko naco ari ikintu gishoboka kwiyumvira kumufata kugira ngo bamuteko amakosa bamuteko ugutsindwa kuriko kuraba muri Kongo. Rero nayimuze nico moca mwitega mu misi ya mbere uko abanyapolitike bameze hatanguye kuvugwa bene ayo majambo ko bariko baracanamwo mwitegeko vuba cyane bazodukorera ibirori berekana ko bakundana niko byamayimera imbere yuko Bunyoni afatwa akugwa mu 8 kwa 2020 habaye igikorane cyo muri Kigarama 2021 aho Ndayishimiye yavuze ngo ntavyo batavuze ngo harabavuze ngo umushikiranganje wa mbere ngo nitukundana ngo aranyanka ngo arantobera ngo ariko ngo niwasigarana urugo iyo ngiye ngo nibagize gute ivyo bivuzwe ibara ryagira rigwe ni nkuko imbere yuko nkuru nziza narajabu bavana habanje ikoraniro nkuru nziza avuga ngo mbega umuntu twasangiye ugondo ngo mbega umuntu twasangiye amagorwa yose nigiki cyo shora kutuja hagati mu mwaka ukurikiye yaramupfunze rero mubuko dutanguye kubivuga mwitegeko mu mpera y'umwaka tuzumva Ndayishimiye ahubwo ashimira ndira ko buca ku rugero tutari twiteze cyangwa umukuru w'igisoda imbere yuko hoba ibindi bintu biza kuba hagati yabo. Ego Pacifique nazwe mujanye na politiki iyi leta hari uno munsi iva mu mugambwe CNDD FDD niyo iri isa niyiganjiye vyose uno munsi mwebwe iyo leta muyibona gute umwoyiha amanota angahe murafise ivyo muyishima murafise ivyo muyinegura mwishuriki abavuga ko uno munsi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari bo yoba afata ingingo zose zikomeye z'igihugu? Murakoze rimwe mu byahindutse bikomeye muri 2025 n'ishingwa rya leta shasha mu kwezi k'umunani muri 2025 iyi leta uyiravye munafatiye ivyo nyuma umenga hariho impinduka nziza izanye ariko imbere ko nshika kuri iyo mpinduka no kubwa mbere iyo nyene uyiravye navuze nti umwaka w'agahinyuza iyo nyene n'agahinyuza uravye abashikiranganje batanguranye na President Evariste Ndayishimiye muri leta hasigayeyo umushikiranganje umwe rudende umupfasoni Maria Chantal uyu mushikiranganje wo kwivuna abansi izina ry'ikirundi ninde Maria Chantal Nijimbere bara niwe wenyine asigaye muri yo leta mu bantu bari muri leta muri 2020 agishingwa leta ya mbere bisigura ko abashikiranganje bananiwe boba bananiwe bonyene umukuru w'igihugu akaba yarashoboye wenyene canke yananiranywe nabo kubganje umunyeshure umwigisha yigishije abanyeshuri bibo bose bakayoberwa iruhande ko umunyeshuri umwe wese aba yayobewe namwigisha aba yayobewe ni kimwe mu byerekana ariko harabitoje bagenda kuba abashinga amateka kuba abashinga amateka nticabuza ko abashikiranganje no mu yindi myaka barabashikiranganje baratowe mu nama nshinga amateka ikidashoboka gusa nuko bicara muri ivyo bibanza bibiri mu mwanya umwe kuba bagiye mu bashinga amateka ntibasubizwe muri leta ni kimenyetso ko umukuru w'igihugu ataba yarashimye ivyo bakoze muri leta ntibaba barashimiwe kandi by'ukuri ubwira baraba umwe wese muri bo twarabanditse ko kenshi sinitwe cy'uno munsi ariko baravye ivyo bakoze byari byerekana nyene ingene iyo leta yananiwe fata umwe gusa tucenda birengana ivyo dufate nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarahamaze imyaka 3 Martino Niteretse umushikiranganje wenyene yindwi zibiri imbere yuko yagiye imbere y'abapolisi abagendera ijya mbere mu myaka 3 agendera amakomisariya yose yaramaze imyaka 3 atabagendeye acaba ukibazo twari tumaze iminsi tuvuga c'abapolisi bamaze imyaka 4 batahawe umwambaro kandi amafaranga yo kubambika asohoka buri mwaka acavuga ngo arabemereye ko mu kwezi kw'icenda imyambaro yabo
izoba yabonetse. Turi mu 11 imyambaro yabo ntiraboneka. Cha wibaza umuntu yamaze imyaka 3 atwara abapolisi bose b'u Burundi, akamara imyaka 3 atabanditse, amafaranga yabo asohoka, hanyuma agira kuwugwe akaza kwemerera ko bigira bishoboke ko twabivuze twabishize ahabona, uyu munsi bakaba batararonka iyo myambaro. Hari kunanirwa umuntu yorondera kundi gusumbuko naho uyu munsi uwo muntu ari umushinga amateka. Reka rero tubana uwo yagumyemwo mwibaza yuko ari uko ashoboye, uwo mwatubwiye yagumyemwo. Ego Gilbert mu kunganira ngira ngo umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ko nawe nyene mu bushikiranganje bw'ubudandaji aho yahora nawe nyene vyari vyamusutaye ku amazi, ngira ngo nawe nyene ntaco yari yashitse ko kini naho yasigayemo. Icyo bikoze ngira igisata ca mbere cyananiwe kiboneka mu buzima bwa misi yose bw'abarundi ni igisata cy'ubudandaji. Ni igisata ingene ubuzima bw'abarundi bwazimvye, ingene ibintu byose byazimvye, ingene yagiye afata ingingo z'ibiciro zitigera zubahirizwa, ntawo mushira ko ngo niwe vyavako, ni intwaro yose muri rusange ingene yari itunganijwe. Mugabo ubajije abarundi igisata cyananiwe nico nyene yari umushikiranganje ajejwe ubudandaji, yari umushikiranganje ajejwe kunguruza abantu n'ibintu, ivyo bintu byose ajejwe n'ingenzi. Nta gisata na kimwe muri ivyo bitatu woshobora kuronka icyo cyamaze muri iyo myaka 5 y'intwaro ya Ndayishimiye, ahubwo byose vyagiye byunyuka muri ico gisata. Ariko leta ihinduwe abandi bose bagakugwa, we yabaye niwe yaduze kurusha bose. Ntiyagumya muri leta gusa, we niwe wagira kabiri muri leta. Ubu uravye burya abashikiranganje basumbasumbana kujya nyene mu baba basoma. Rero havuye umushikiranganje wa mbere, ubu umushikiranganje akurikira umushikiranganje wo kwivuna abansi Maria Chantal nije imbere niwe agira kabiri, ariko ivyo yatwaye imbere vyaranse. Nico no bivuga ko tuzana bamaze kwinjira nyene muri iyo leta uko tuyibona, umva ko tugeze kuwagarutse wenyene, ariko nawe ari mu bari barananiwe naho wewe abandanije. Iyo leta rero hariho ico umuntu yoshobora kuvuga, yashobora kuvuga ati nkeke cyo kigendeka, kuko hagishingwa leta zirongowe na Ndirakobuca na Gervais Bambe na Bunyoni, twagumye tuvuga ko ibi vyuko abasirikare baguma bahabwa ibibanza vya politike vyobayemo abasivile atari vyiza muri demokarasi. Rero kuba ubuhaje umusivile, uyu mushikiranganje wa mbere mushasha w'ubu Nestor Ntawontuye, ico cyari cyo gushima, ni cyiza. Ikindi novuga ari nka cyiza mugabo ariko kiraba neza ni ingene ubushikiranganje bwagabanijwe. Ubu dufise ubushikiranganje 13 gusa. Ico sinzi ko ari cyiza cyane, kuko uko ibisata byagiye bifatanywa hariho hamwe usanga bigoye kubitahura, ariko naco kugira abashikiranganje benshi cyane vyari bibi. Sinzi gitigira cyiza icyo ari cyo kuri leta y'u Burundi. Ico naco tugifate uko kije kugabanya amafaranga leta ikoresha. Ikindi kimeze nka symbole, nk'ikimenyetso gikomeye kitazibagirwa, ni kubona umutwa abaye umushikiranganje w'ubutungane. Ico si ikintu gitoyi mu gihugu. Abatwa bafise ingene bagiye barafatwa kuva muri kahise. Ubushikiranganje bw'ubutungane ni bumwe mu bushikiranganje bukomeye cyane mu gihugu. Ico naco nyene gifatwa nk'ikintu gikomeye cyabaye kuri iyo leta. Bimwe bya 40% na 60% hagati y'amoko, hagati y'abashikiranganje, ivyo navyo nyene baravyubahirije biracyarimwo. Aho ivyo ni vyiza. Ibiza kuba duhereye ngaho nyene ni cyuko iguma ari leta y'umugambwe umwe, kandi amasezerano yarusha yoyo yubatse intwaro isangirwa n'amoko be n'imiryango ya politike. Ariko kuva haje bw'ibyo byo muri 2018 ico cyarakuweho, iyindi migambwe ntirimwo muri leta. Ufise inama nshingamateka ariganza agakora ibyo ashaka byose. Ico naco kiri ngaho gutyo muri kahise cyaratujyanishije. N'ubu nta uzi iyo bizoheza bikadushikana. Ariko rero ugiye kuraba mu bintu bigoranye cyane, umushikiranganje wa mbere ahari ubu ni umushikiranganje wenyene ataboneka ko afise inguvu. Benshi bagira batuye umushikiranganje koko azoshobora guhangana n'ibihangange mu butegetsi. Yari amaze umwanya muto muri leta, yari amaze amezi 6 gusa abaye umushikiranganje w'ikiga cya leta. Ivyo yakoze ngaho hantu ni gutanga amafaranga bije nshasha igihugu kizogenderako. Kimwe mu byaranze iyo bije kwabaye kuduza cyane amafaranga akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Aho
abantu baciye batangura kugira akabaza kuri ico umuntu bimwe tuvuga ngo ubu umukuru w'igihugu yandikiwe gusumisha imiliyoni 3 ku munsi avuye kuri 2 n'igihe ava kuri aja kuri 2 abantu bari bavugije induru uyu mushikiranganje aduza gose ibintu byo mu biro by'umukuru w'igihugu akamuha ibintu bitumvikana ingene vyagiye mu biriwe ibintu byo kubakisha amazu ibintu byinshi amafaranga menshi ataza yumvikana kuduza amafaranga y'iperereza ku rugero ari mu biro by'umukuru w'igihugu aho umuntu aca yibaza ati ubwo ntiyagize uwa mbere kugira ashimigwe ko aryohera umuryango w'umukuru w'igihugu kandi atazowugora azoguma yunamiye aho umuryango w'umukuru w'igihugu ariho haciye haza cya kibazo umupfasoni Alisa mbagije ati ko bavuga mbega ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ari wafise ingufu kuri leta kurusha n'abashikiranganje ba mbere amakuru dufise avuga ivyo nyene avuga ko bano bashikiranganje ba mbere bose ko bagenda barakugwa mu bibazo bagiye baragira habayeho uguhangana n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu umupfasoni w'umukuru w'igihugu ategeka abashikiranganje wenyene ugasanga aratelefoni umushikiranganje ikintu kiza kuba kandi agatega aho kiba ariho nk'akarero bigeze kumpa ko umushikiranganje yigeze kumwankira ibyo amutegetse nta misi yamaze muri leta yaciye akugwa ari umushikiranganje w'ubutungane umushikiranganje wa mbere yatanguye w'ubutungane hari Janine sinibuka ko ari Janine Ndayizeye sinibuka igikirundi ni bizafi igikirundi naco ibyo byose umushikiranganje muramubona yatanguye kuri leta Ndayishimiye uyo mupfasoni w'umukuru w'igihugu yaramutelefone amutegeka umuntu atereza gushira mu bahabwa ikigongwe n'umukuru w'igihugu umushikiranganje aramwangira aramubwira ati ibyo bintu uwo muntu yakoze ntibirimwo mu byitegeko by'umukuru w'igihugu abo rivuga ko ryahaye ikigongwe ntashobora kujamo haciye igihe gito uyu mupfasoni yabaye mu bashikiranganje ba mbere baciye bakugwa muri leta rero ko n'akarero kamwe ejo bundi leta ihindutse hari nk'ikibazo twavuze ko cyane kijanye na direction générale ya solidarité nationale ubuyobozi bukuru buraba ibyo gufatana mu nda igisata hari amafaranga menshi yaco agenda aca ajanwa muri fondation mugira neza ryashira hamwe y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu ico gisata bariko baravuga ubushikiranganje bushasha ntibavuze aho bagishize kera cyari mu gisata cy'ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu iterambere ridakumira beni ibyo nyene byo gufatana mu nda nakubwo ubushikiranganje bwari bwitwa ariko aho bihinduriwe ico gisata cyo gufatana mu nda nta namwe kivuzwe ibijanye hari bwa mbere bafite na sécurité sociale yacitwaga mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta kwa generale Gabriel Nizigama batazira Tibia hanyuma igisata cy'agateka kazina muntu naco beniterambere dakumira bitwagwa ku mushikiranganje w'ubutungane gufatana mu nda nta namwe byashizwe mu mwanya wa mbere bakiyumvira bati biza kuguma kuri uwo mushikiranganje w'ubutungane hagiye ibindi bisata byinshi byahora muri ubwo bushikiranganje ariko umupfasoni w'umukuru w'igihugu ngo we nyene yoba yaratanze itegeko ritaciye ku mukuru w'igihugu rica ku muyobozi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu by'uko ico gisata gishigwa ku mugenzi w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu General Gabriel Nizigama umushikiranganje bw'abakozi ba leta wa mushikiranganje nawe yarabijejwe umwe w'ubutungane aca yiruka ku mukuru w'igihugu ati ibintu bikozwe je sinzi iyo vyaciye mugabo murabiraba neza birashobora kuba bihonyoye amategeko buno bushikiranganje mwateza kubanza gushiraho itegeko rivuga ko ico gisata mu gitwaye hari ahantu imbere yavyo vyiza coba kiragumye iwanje nkuko vyari biri ntibyoshobora gukorwa atategeko rikozwe mu nama y'abashikiranganje yatunganije gushasha bushikiranganje umukuru w'igihugu ngo acashinga ko ico gisata kijanwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gutyo abaranguranije umushikiranganje w'ubutungane Artemo Katihabwa n'umushikiranganje w'abakozi ba leta Gabriel Nizigama ariko hari ikintu gitangaje gushika ubu ivyo bintu gushika ubu ntibitomoye neza ugiye kuraba vuba baragenye abategetsi batandukanye bakuru bo mu bwo bushikiranganje ugiye kuraba mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ukaja kuraba no mu bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta hariho igisata kiguma citwa cyo kimwe ibintu bita assistance aux vulnérables
ico rero kigumijeho ya confusion gushika ubu ntituzi neza umuntu azoguma agaba ivyo bintu vyahora bija kwa ku mupfasoni Angeline Ndayishimiye mbega bizoca ku mushikiranganje Tibia bambitse Gabriel Nizigama canke bizoca ku mushikiranganje uyu general Leonidas atwara ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu kiracari kibazo ariko uko wabibajije umupfasoni n'umukuru w'igihugu afise inguvu nyinshi yaragiye aravugwa muri marché zikomeye vy'ibitoro yaragiye aravugwa mu bisata bikomeye bitari bike mwaragiye murayibona mwarabonye hazi imfashanyo zivuye hanze zigashobora no gutwarwa mu kindi gihugu uyu mufasoni ntasanzwe kandi bivuga ko yanatumvikana n'abashikiranganje ba mbere kuri ico kibazo c'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Pacifique nazwe sinzi yuko ayo makuru muba muyafise harabakeka ko bafatiye ku vyabaye i Tanzania kwa Suhuru Samia akaba ari n'umugenzi wa president Ndayishimiye aho yagenye abantu bo muryango iwe muri leta bagafatira ku makarashishi umupfasoni w'umukuru w'igihugu amaze iminsi atunganya mu gihugu ati kumbure nawe nyene yobasotera kuzoja muri leta iyo nkuru niyo canke ni vya bindi abantu babona bakaca bafatira kuko bamuzi bakiyumvira yuko hari impinduka zishobora kuba ko yoja kuba umushikiranganje yo kwipfuza ko nyene bamugira umushikiranganje sindarizi nta kidashoboka mu karere ari igihugu umupfasoni w'umukuru w'igihugu asanzwe ari n'umushikiranganje usanga ni wacu bibayeho mugabo ico gira benshi batazi ico kuvuga ko yagiye muri leta buriya ari mu nzego z'igihugu ubu bitigeze biba ku bandi bapfasoni b'abakuru b'igihugu Perezida Ndayishimiye niwe wa mbere yashizeho itegeko rituma umupfasoni wiwe agira ibiro bihinduka igisata c'ibiro by'umukuru w'igihugu cyo mu biro by'umukuru w'igihugu ni kimwe mu bisata ijya bita ngo office de la première dame pour le développement OPDD ni ubu ni gisata kimwe mu bisata bikomeye byo mu biro by'umukuru w'igihugu niyo bakoze amafaranga leta izokoresha ico gisata usanga naco nyene cyanditswe amafaranga gihawe kandi muri bya bisata bironka amahirwe y'uko bidugirizwa buri mwaka amafaranga bizokoreshwa igisata cy'umupfasoni w'umukuru w'igihugu naco nyene kironswa amafaranga gutyo umuyobozi wiwe mwishikira sinzi ko cyamwita secrétaire executif sinibuka izina bari haye n'umuntu yahoze ari umushikiranganje kugira berekane urugero ico gisata kiriko ni Dr Tade Ndikumana yahoze ari umushikiranganje w'amagara y'abantu hanyuma kandi n'igihagararo ciwe uwo muntu afise igihagararo kingana n'icabashikiranganje urumva nimba uwitwa ko afasha umupfasoni n'umukuru w'igihugu afise igihagararo kingana n'icabashikiranganje uca wumva uwo mutwara nawe urugero aba ariko ko ari runini cyane rero abibaza ko iyo batari muri leta ahubwo ariyo abibaza ko atarimwo mu nzego z'igihugu arimwo no muri za ngorane bagiranira n'abashikiranganje ba mbere nuko hariho amafaranga agenewe ibisata bimwe bimwe bya leta usanga acatwagwa muri OPDD canke agatwagwa muri fondation mugira neza amafaranga yokoze mu gisata c'amagara y'abantu amafaranga yokoze muri ibi byo gufashanya amafaranga yogiye mu gisata c'indero imfashanyo ziza ziva hanze zogiye muri ivyo bisata usanga aho kuja ngaho bica bihabwa fondation mugira neza canke bigahabwa ya office de la première dame pour le développement aho niho hava ingorane zikomeye hagati mushikanganje wa mbere n'umupfasoni n'umukuru w'igihugu ndone Pacifique nahazwe muravye amateka agenga ingene leta ijaho n'ivyikurikiza ivyuko umukenyezi w'umukuru w'igihugu agira ikibanza kingana gutyo muri leta agahabwa na budget yo gukoresha ivyo vyo bavyemewe n'amategeko mbega ntivyo bari malversation sinzi uko umuntu yovyita muri uyu mwanya sinzi ko noronka neza izina nza kubiha mugabe ico bikoze urwego ruhambaye nk'ubwo vyiza rwari rukwiye kuba rwategekanijwe mu itegeko ryaciye mu nama nshingamateka ariko nta tegeko nyene nk'itegeko ryabayeho n'ingingo y'umukuru w'igihugu yidugirije umupfasoni wiwe amuha amabanga akomeye noneho haja n'urugero rwo kumuha budget idasanzwe uyu mwaka nibaza ko afise budget y'imiliyaridi 2 ni iruhande y'ivyo bindi byose bica biza bivuye muri izo mfashanyo cyazirungi kwa aho iwe rero ku bwanje
sinaje nakiteguriye ngo mbe nakize neza ngo nshobore kwemeza ko amategeko yahonyowe, ariko aho hantu hari ikibazo. Umukuru w'igihugu yifatira ingingo zijanye n'umukenyezi wiwe akaca ahabwa ibibanza bidasanzwe, ntabyo nzi yuko atamategeko ashobora kuba yarahonyowe. Ego Pacifique nahaje mu kanya turatandukira igice cya gatatu, ariko mbere ko tuja mu gice cya gatatu muri no mwaka nyene harabaye indinganizo nshasha y'intara ijanye n'intara n'uburongozi mu gihugu. Mbega ivyo vyo hari ico mu bikema ayo samajambere yabaye muri Focode mu vyo mwakurikiranye ntico bakiri mu vyo mwashimye? Ikiza kubatangaza nuko mu bantu ba mbere bigeze gusaba yuko ivyo bibaho ari Focode nyene. Itangazo twigeze gukora igihe intara ya Rumonge yavuka, twari twabishizemo ivyo, twavuga tuti ntivyumvikana ibi byo kubandanya bagwiza intara ziba nyinshi cyane. Rumonge twasaba yuko aho kuyigira province bayigira mairie. Twavuga tuti habeho itegeko rigenga ibisagara bikomeye, kujya hariho mairie ya Bujumbura, habeho mairie ya Rumonge, kumbura habeho mairie ya Ngozi na mairie ya Kayanza, babe preto ya Gitega. Niko twavuga. Hanyuma intara nazo batere baraba ingene bazifatanya kugira ngo ikomine ihabwe inguvu zikomeye n'uburyo bukwiye. Inyuma yaho harabaye ico guha amakomine bije ingana n'imiliyoni 500 ku mwaka. Ico naco cyari ciza uko twabona kigiye muri kumwe twari twanabisavye, mugabo ikitakurikiye ico gihe kwari guha abahinga bakwiye batuma ikomine imenya gukoresha neza ayo mahera, bikayiduza amakomine agakomera. Ntavyo twabonye ivyo bintu. Ubu rero bagabanije intara, umengo ni vyiza, umenga vyagiye muri ya ntumbero. Mugabo ingorane umugani wa Faustin Ndikumana y'impinduka zose zikorwa n'intwaro ya CNDD-FDD, amareforme yose bakora ni impinduka zitategurwa neza. Usanga ishusho y'inyuma ari nziza kuko ari ikintu cyavuzwe, ugiye kwinjiramwo vya bindi ukabibura ivyo abanyagihugu bategerezwa kungukirayo. Muca mubaza muti ubu nibihe nk'ivyo? Reka tubanze dufate nk'ibihushane. Uravuze uti haraje intara zirabaye ni zitanu, mbega haje mbenga ni zitanu. Intara zirabaye zitanu, kandi intara urazihaye inguvu zose kw'ibintu bizoba bibaye mu ntara. Ariko atani umwaka urahaca, aciye amezi 3 canke 4, ukazobona haciye hagenwa abatwara amasentare mu ntara. Uzo kumva ico gihushane kiri aho hantu. Hari intara zitanu, ariko dufise amaparke y'intara 18. Ni gute tugira intara zitanu tukagira parke z'intara 18? No kuvuga mu butungane ibintu byagumye kwa kundi nyene. Umuntu intara zarasambaguwe, ugasanga ikomine kanaka yahora mu ntara iyi bayikuyeko bayitwaye mu yindi ntara y'iruhande. Mugabo parke bazokwegukira abanyagihugu baho, bakazoguma begukira intara bahoramwo bagifatanye n'ayandi makomine batakiri kumwe. Ivyo bikagwa vyitwa ko ari ntara imwe mu butungane, ariko mu gihugu iyo ntara itakibaho. Aho ni hamwe. Ugiye mu gipolisi nuko amakomisariya y'igipolisi mu ntara yubatse ku ntara zahahora. Usanga aho komisariya y'igipolisi mu Kayanza, komisariya y'igipolisi mu Kirundo. Izo ntara ntizikibaho, ariko yari komisariya provinciale, kandi baracitwa commissaire provincial wa Kirundo. None ni provincial, ni province yahe, kandi iyo ntara ya Kirundo itakibaho mu Burundi. Ibintu bibandanye bimeze uko. Ukagenda mu gisata cy'ubuvuzi, mu bindi bisata, ni mu bisata by'indero barakosoye. Mu by'indero bagize amaDP, ama direction provinciale y'indero, bo bayashyize ku rugero rw'intara zishasha. Ariko hari ibindi bisata ibintu bitateguwe. Ubundi iyo decentralisation yakozwe neza, umunyagihugu mu ikomine yiwe nta kintu yarakwiye kuja kurondera ku rugero rusumbugo. Ibintu bamubakiye ikomine imutuma ivyo akenera nka vyose abisanga muri ya komine yiwe. Iyo komine igahabwa inguvu nyazo, ku buryo habaho ikintu kimeze nka gouvernement local, ikaba leta yo ku rugero rwa komine nyene,
iyo leta ikabifata ingingo ku bijyanye n'ubuzima bwose bw'umunyagihugu kuri urwo rugero. Ibiza kurengeraho bikaba ari nk'ibyiyungururizo bikomeye, mugabo ibijyanye bindi byose umunyagihugu akenera byihuta byose akaba ashobora kubironka mu ikomine ikomeye yahawe inguvu, yahawe byose. Guhabwa byose harimo ko komine ikironka abahinga bakwiye ku bisabwa nyene kuri ubwo buzima bw'umunyagihugu. Gushika ubu nta mpinduka ndumva ikomeye ijyanye na administration communale ku buryo yumvikana ko isigaye ifise inguvu zo kugaba education, amagara y'abantu, indero, ibindi bibazo byose bikomeye by'ubuzima bw'umunyagihugu. Iyo mpinduka ntiyumvikana neza muri iyo leta ya komine nayo tubona. Rero ku ruhande rumwe ndashima ko kiri mu byo twipfuje, ariko kirashobora kuza kunaniza gose umunyagihugu akisanga atambikiza mu bwoko bwinshi bw'intwaro adatahura, gutwarwa mu ntara nyinshi zidasa, intara y'ubutungane, intara y'igipolisi, intara yo muri administration, ugasanga umunyagihugu agiye kujuragirika mu bintu bitateguwe neza. Ivyo rero biranga CNDD-FDD iyo ihinduye ikintu igihindura igice, ntiyigira yiga ikintu giheze. Ego ngira dutandukire mu gice cya gatatu cya kino kiganiro, igisata kijanye n'agateka kazi na muntu Alice. Ngira akabazo kovi wanyu kambere. Ego Metribere urakoze. Pacifique nahazwe haravuzwe byinshi mu bijanye n'agateka kazi na muntu no mwaka. Ku bwanyu ibisata byaranze agateka kazi na muntu bikomakomeye nibihe? Mwaneguye iki? Hari ico bacarateye imbere, hari ico carasubiye inyuma? Muri iki gisata cy'agateka kazi na muntu novuga ko nza kwishimikiza ibintu bibiri bikomeye. Hari igice kimwe kijanye n'inzego zikora ku bibazo by'agateka kazi na muntu, hakaba n'ikindi gice kijanye n'ingene agateka kazi na muntu uko nyene kifashe. Mpere kuri ico ca nyuma, uko agateka kazi na muntu kifashe muri 2025 nta cyahindutse kiretse ibyunyutse. Nta cyahindutse, ibyo tugenda tuvuga ko agateka kazi na muntu gahonyogwa ko vyagumye gutyo nyene. Nuko ibintu biza imbere n'ibiki, bwa mbere bivuzwe na Fokode hera ku kunyuruza abantu bakabuga urengero ryabo. Uyu mwaka numwe mu myaka twabonye byo kunyuruza abantu vyagiye bikomera cyane. Mfata uburorero bukeyi kuko ntituba dufite ikiganiro dushobora kuvugamwo ivyashitse byose. Uburorero bukeyi, akaro kamwe kavuzwe cyane kateye kavugwa mu mpera zo ku 8 tujya mu 9, inyuruzwa ry'abantu bavuye mu Rwanda hamwe n'uwundi umwe yari mu Burundi uwitwa uwo batazira Rabine Dieudonné Ikirundi ntiriki, ariko Rabine bose baraza kumva uwo ndiko ndavuga. Uyu muntu yavuga cyane ku mbuga ngurukana bumenye kuri za YouTube atanga ibiganiro. Hanyuma mu kwezi mu mpera zo ku 8 iperereza rirashobora kumuhenda ku buryo yemera kwinjira ku butaka bw'u Burundi, cyo kimwe na bagenzi we nk'uwitwa Eloi, uwitwa Venansi, hari uwundi w'umunyarwanda yitwa Fabrice binjiranye. Hongera harafatwa n'umurundi yitwa Bonaventure. Abano bantu wari mu Burundi, mvuze mu Burundi no kuvuga warasanzwe wa mu Burundi yitwa Bonaventure. Bano kiretse Bonaventure abandi bose bari baje bava mu Rwanda. Eruwa na Venansi binjiye neza mu mategeko, barakikobero n'imodoka zibiri baje bafise, mu gihe uyu Rabini we yinjiriye yaciye mu Kinywabi yinjirira mu Kirundo. Bene Fabrice baraheza bose bafatwa n'iperereza bafatirwa mu Kirundo. Bonaventure yari uja kubategera, imodoka iramupfana mu nzira, agenda kuyikoresha Igitega, arara mu hoteli Igitega, aca afatwa mw'ijoro mu hoteli yari yarayemwo. Ivyo ni ibintu bishobora bose bashobora gutohoza bakabibona, birazwi. Kuva bafashwa abo bantu ntibarigera basubira kuboneka. Twararekanye ibimenyetso byaho bakishijwe, twaranabakoze ku ikiganiro ngaha, ingene bakishijwe mu iperereza hajya kuri Cathedrale Regina Mundi, ingene bahavuye bajya bamwe bagiye gupfungirwa, banapfungiwe bambe mu Cibitoke ku cicaro c'iperereza mu Cibitoke, ingene hari bamwe amakuru dufise ya nyuma yavuga ko bajanywe mu iperereza ry'igisirikare
ivyo twaragiye turabivuga ariko kuva bivuzwe gushika uyu munsi nta muntu n'umwe azi irengero ry'abo bantu baba bakiri bazima baba baramaze kwicwa navyo tuzi. Akandi karorero n'abantu bagiye barafatwa bitwa ko begukira umuhari uvuga yuko ufise ikirobere naho utabivugira hejuru nta tangazo ndigira mbona basohora. Uwo muhari witwa MPD FGREBU Mouvement Girafe. Uyu muhari twarabonye abantu bagiye bavugana n'uwo muhari bakaca bafatwa n'iperereza. Hari nk'umusirikare yitwa Benjamin Mwajidan yari mu ikambi y'Imwaro muri y'Imwaro. Ubu twaravuze igihe yafatiwe mu kwezi k'umunani. Hari abandi bafashwe mu kwezi kw'indwi babiri bafatiwe mu ikomini imwe yo mu Ruyigi, navyo twarabishize ahabona turavyerekana. Hari abandi bagiye bafatwa bagenda bavugwa ngo baravugana ngo n'imihari, bamwe usanga bavuga ngo bavugana ngo na M23, abandi ugasanga ngo n'imihari y'ibirobere iri kumwe na M23. Gutyo hari abantu benshi cyane bagiye bafatwa bavugamwe ibintu bene ivyo. Hari nk'akaroro k'umutama azwi cyane Igitega, yahoze ari inspecteur wa education, Mutama w'imyaka irenga 60, yitwa Emmanuel Mfitiye. Uwo n'umuntu abantu bose bazi, yafashwe ku mugaragaro izuba riva, afatwa n'umukuru w'iperereza mu ntara ya Gitega, Venance Ndayishimiye. Kuva mufashe nta gakuru, baravuze ko yamanukanywe i Bujumbura ajya ruhande ya Cathedrale Regina Mundi. Amakuru ya nyuma mwerekeye avuga ko mu kwezi kwa 6 uyu Mfitiye n'abandi babiri bafatiwe mu misi yakurikiranye, witwa Chrysostome Ciza n'uwitwa Dominique Ndikumana. Abo babiri banyuma mvuze, umwe yafatiwe mu Ngagara, uwundi yafatiwe mu Nyakabiga, baba mu gisagara ca Bujumbura. Abo bose bakaba bava muri komine imwe y'Igitega, Gishubi. Aba bantu bose Gishubi cyari Bugendana, ndashobora kuba nihende, ndashobora kuba ari Bugendana. Aba bantu bose kuva bafashwe nta gakuru kabo, turavuga turasubira nta na kimwe gikorwa. Sino kwibagira ikintu twavuze umwanya utari muto uyu mwaka, abantu basohogwa mu mabohero y'u Burundi, bamwe baramaze no gukatirwa, baraciriwe imanza, ukazubona barabasohoye babatwaye mu iperereza, ntibigere nabo nyene basubira kumenyekana amakuru yabo. Twaravuze cyane nka Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo, n'ubundi yitwa Richard, bari bapfunganywe mu iboro rikuru rya Mpimba. Ntibasohowe muri 2025, basohowe mu mpera za 2024. Ariko uyu mwaka twarabavugiye kenshi dusaba ko Procureur General de la République avuga ingene bigenda ngo umunyororo akurwe mu nzego z'ubutungane, twabwe kwa OPG mu iperereza. Gushika uyu munsi nta nyishu, n'imiryango y'abo bantu ntirigera isubira kubabona kuva uyu mwaka utanguye. Naho nyene ni kimwe mu bimenyetso by'ingene hagati y'akazi na muntu kariko karahonyangwa mu gihugu muri uyu mwaka wa 2025. Nanze ubwo burero bukeyi nari gushobora kuvuga n'abandi benshi. Ibindi bintu twagumye tubona ibiziga bitogwa hatari hake mu gihugu, bakaca bashingurwa atamatohoza abaye ngo abo bantu bamenyekana baribo cyane ngo hanamenyekane ababishe abaribo. Ibyo bintu birabandanya kandi bimaze imyaka myinshi. Ibindi bikomeye ni bijanye n'ubutungane, aho abantu baheza umunyororo bakaguma bapfunzwe, abandi bakezwa n'amasentare bakaguma bapfunzwe, abandi nabo ugasanga bapfunzwe mu buryo butumvikana, udatahura ico bapfungiwe icyo ari cyo, canke bakamara imyaka myinshi batanajanywe imbere y'abacamanza. Aha gushika ubu cyo dufata nka scandale akamaramaza n'ipfungwa rya Christian, bakimufata bamwise Christian Claude Butoyi, niko igipolisi cyamwise, ariko ari bavuga ko yitwa Christian Butoyi gusa ko rya Claude ritarimo. Uyu muribuka ko amaze imyaka 11 mu ibohero rikuru rya Mpimba atarigera ajanwa imbere y'umucamanza. Ndibaza ko ariko ari ryo bara rya mbere ryerekana ko atabutungane dufise. Umuntu ko amara imyaka 11
atigeze ajyanwa imbere y'umucamanza yagirijwe icyaha biboneka ko kitanashoboka ko bamwagiriza ko ari we yishe ababikira b'abataliyanokazi mu Kamenge ku magenekerezo ya ndwi na munani Nyakanga muri 2014 kandi amakuru yose yagiye arajya habona yerekana ko abo babikira bishwe n'iperereza ry'u Burundi. Hariho n'umuntu yigeze kwiyemerera ko ari we yabagandaguye kandi yakorera iperereza, aranafatwa arapfungwa mu nyuma arasohorwa aricwa adakiriwe urubanza. Kandi bizwi ko uyu muntu yafashwe afise ingwara yo mu mutwe. Mu butungane bo nyene bakaba bavyemeza kuko bigeze no kumusohora bakamujana kumuvuza hariya kwa bita kwa Rojanti, wako umushikiranganje w'ubutungane arabizi ko uyu muntu agwaye. Uravye uko vyakozwe, umuntu agwaye akaba atanakumwe yari gushobora kwica bajya babikira incuro zibiri, kuko abantu bavyibuka abikira babiri ba mbere bishwe ku mugoroba itariki 7, hanyuma itariki 8 mwijoro umubikira wa gatatu aricwa. Ico gihe aho hantu haza hakikujwe n'igipolisi, nta kuntu na kumwe boshobora gusigura ingene uyu muntu yari yigwariye mu mutwe yahavuye ashobora kuza agasubira kinjira ahantu hakikujwe n'igipolisi. Ibimenyetso byose byarerekanye ko by'ukuri uwabishe yari yagumye indani, yari umukozi w'iperereza. Habaye n'ubuhinga bwo kumusohora mu nyuma bitabonetse ko bamusohoye. Ibyo abantu bose baracyavyibuka, sino bigaruka ko sico iganiro cuno musi iyo nibara ko uyu muntu agipfunzwe. Hariho abantu twagumye tuvugira kenshi, twagarutse ko nk'akarorero abo ni nk'umenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwe mu karenganyo kadasanzwe, kandi ipfungwa ryiwe risa n'irihagaze ku bwoko bwiwe, bisa nuko azira icyari nk'ubwoko, iruhande yuko ivyo yafatiwe vyavugiwe muri groupe WhatsApp y'abamenyesha makuru. Hariho ipfungwa rya muganga Christophe Sahabo twagarutse ko kenshi bibonekamwo akarenganyo katagira izina, ariko biboneka ko leta idakeneye kumurenganura, ahubwo bakeneye kumunyaga we nabo bafatanije gushinga ibitaro Kira Hospital. Nubwo burorero bubiri nogaruka ko, ariko muri ico gisata abantu twavuze ko ni benshi bagenda bararenganywa. Ngiye ikindi kintu novuga mu bijyanye n'agateka na muntu n'ibijyanye n'uburenganzira, umwidegemvyo w'abanyagihugu bitwita les libertés publiques. Uravye ingene uburenganzira bwo gusohora ivyumviro vya politike bumeze, ingene abantu bagishobora guhagarikwa canke bakicwa bazira ivyumviro vyabo vya politike, ibijyanye n'amaradiyo mu Burundi gushika ubu atamwidegemvyo uboneka ku maradiyo, nayo ko yigenga yemerewe gukora, afise ibibazo adashobora gukorako. Byinshi muri ibi bintu turiko turavuga ngaha ntibishobora guca mu iradiyo iri mu Burundi. Ejo hari umuntu nabajije w'incabwenge, ndamubaza nti mbega nk'ibi bintu tuvuga vyo muri Kongo muri mu Burundi muravyumva? Turiko turavuga abasoda bariko barapfa ibintu mu Burundi, bona hameze gute? Abantu birabona ko ari ikibazo bazi bafise, ati nta na gato tico kina umuntu badasoma ku rubuga wawe ntamenye ivyo bintu ko biriko birabaho. Ivyo bintu bizwi n'imiryango yabo, umuryango ubuze umusirikare n'umenya ko abasoda bariko barapfa, nayo ubundi mu gihugu nta gakakira, nta kivugwa, nta radio nimwe bivuga. Muce mwibaza nko mu myaka y'imbere hakira amaradio yigenga RPA ikiri nko mu gihugu, ingene kino kibazo c'abasirikare muri Kongo cyari kuba kitariko kiravugwa mu gihugu. Rero abarundi barimwa uburenganzira bwabo bwo kumenya ibijanye n'ubuzima bw'igihugu. Umuntu yogaruka ku bijanye n'amashyirahamwe yigenga. Uyu mwaka nta cyahindutse ku bijanye n'amashyirahamwe yafuswe, abahanya agateka na muntu birukanywe n'ivyabo bigafatwa, ahubwo hongerejwe gutoteza abaharanira agateka na muntu. Aho twimviye nk'umukuru w'igihugu antuka jewe, atuka mukuru wa Parseme, mu nyuma ejo bundi yaravuze ku mupfasoni Gapia twarishira hamwe ANSS. Biraboneka ko ari leta itumva abaharanira agateka na muntu kandi itimirije korosha igikorwa cy'abaharanira agateka na muntu. Reka ncengira ko nje kubijanye n'inzego nazo ziraba agateka na muntu. Hari impinduka twagiye turabona uyu mwaka, bwa mbere bw'urwego nyamukuru rwitwa ko rugezwe agateka na muntu ni CNDH. Ivyabaye uyu mwaka n'agatangaza, twabonye umukuru wa CNDH ahunga igihugu.
ahunze kubera ko avuga ko umutekano wiwe nawo wari ubangamiwe ahejeje gusakwa afata inzira yo guhunga mu gihe mu nama nshingamateka umukuru w'inama nshingamateka yari yamuhagurukiye amwagiriza ko yonona amatungo y'uwo mugwi ni umugwi kandi wari usanzwe wagiye urabonekamwo izindi ngorane aho hariho nk'umwe mu bagize biro ya CNDH yari atandukanye itegeko rimugena ryaje ritandukanye n'itegeko ryatowe mu nama nshingamateka rivuga abagize biro ya CNDH bikaboneka ko mu biro by'umukuru w'igihugu bubahutse guhindura itegeko ikintu cyatowe n'inama nshingamateka bakagihindukiza bakagira ukundi mu nyuma havuye habaho aho inama nshingamateka yo nyene yiha ububasha bwo gushiraho uwundi mugwi umugwi wa mbere utahejeje ikiringo cyawo bikorwa hahonyowe amategeko yagenga CNDH mbere ushika uyu munsi uwo mugwi mushasha wa CNDH uriho utajyanye n'itegeko rigenga CNDH mu nama nshingamateka Geraze Ndabira avuga ko ategereza gushiraho irindi tegeko rigenga iyo CNDH ariko uyu munsi dufise CNDH idahuye n'amategeko kuko bariho habanje guhonyorwa itegeko ryari rihasanzwe nta tegeko na rimwe ryari ryemera ko inama nshingamateka ikura CNDH ikishiraho iyindi yayo CNDH yateza kugira ubwigenge bwayo bukwiye hariho urundi rwego rwegeranye n'ibyo gateka na muntu nujya mu w'igihugu witwa Sever ibikorwa byayo bibandanya kuba ibikorwa bizana impari mu barundi bifise abo biryohera mu butegetsi bifise n'abandi bayagiriza ko aho kuzana ukuri no kunywanisha abarundi ahubwo yoyo itera yongereza injyane zishobora kwaduka mu barundi hari bamwe mu bagize Sever nabo nyene bahunze uyu mwaka komiseri Aloyizi Batungwa nayo n'ubundi Pasiteri Noye ni nziza yari cegera c'umukuru wa Sever muribuka ko nabo nyene bahunze uyu mwaka mu ihunga ryabo imbere yo guhunga babanje gutegekwa n'umukuru w'inama nshingamateka ko batanze imihoho baje imbere yiwe baramusinyira ku nguvu ko batanze imihoho twarabonye ikiganiro Aloyizi Batungwa nayo yavuye atanga mu nyuma arasigura ivyo bintu byose yongera aranavuga ko hariho kutumvikana gukomeye n'umukuru mu Sever kandi mu byo batumvikanye ko hakaba harimo ibyari gutuma haboneka ukuri kuri kahise ku Burundi nk'abantu bamusaba ko yohamagara ngo bumvirizwe kuko bafite ibyo bazi muri kahise umukuru wa Sever Pierre Karavenda yicariye nawe akavyanga urundi rwego novuga rukomeye kubirana n'agateka na muntu mu Burundi ni urwego mpuzamakungu uyu bita rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi Fortune Zongo mwarabonye ko mwishyirahamwe mpuzamakungu ONU bakiriye raporo yiwe bongera barasubira baramwongera umwaka wo kubandanya akora ico gikorwa mu gihe leta y'u Burundi yari yakoze ibishoboka byose kugira ngo ico kintu ntigisubire kubaho ntihagume hariho urwego rwigenga mpuzamakungu rukurikirana agateka na muntu mu Burundi urwego rwa nyuma nohereza ko rwo n'urwego cyane cyane rw'igihugu ariko mu byo rukora mu by'agateka na muntu ni ibi byo mu butungane irihinduka rya Procureur General de la République si ikintu dufata ko ari gito uyu Leonard Manirakiza twamwagiriza rwose ko ari imbere mu bijyanye no guhonyora agateka na muntu bimwe byose tuvuga byo mu butungane by'abatari kugwa bahejeje iminyororo cyangwa bejejwe yari abifisemo uruhara rukomeye cyane akarenganyo kabera mu butungane Procureur General gafise ko uruhara rukomeye ni nawe akorana cyane n'inzego z'iperereza izi nyene zirenganya abarundi zibica zibanyuruza ntihagire ico zibazwa uwo Procureur General de la République twabimushirako rero kuba yakuwe tubona ko ari ikintu ciza igisigaye no kumenya ko uzokurikira hari cyazohindura Pacifique Nazwe hariho undi mugwi uno munsi usa n'uriko urahohoterwa agateka kawo kariko karahonyangwa ni imiryango iriko iraburira babo muri Kongo mugabo ntibashobore kuronka uburenganzira bwo kubashingurana iteka eka mbere bamwe baravuga ko batashobora no kunagandara no kubivugira hejuru ko babuze naho mwari mwabisheho gatoye mugabo agateka kaba abantu koko mwe mukavuga ko iki bo tabagwa gute
nibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ingorane kenshi tugira ibibazo by'igisirikare mu Burundi ntibivugwa, n'ubu nabivuze ko yitwa umwansi w'igihugu. Hasi nkekeranya ko ibi twavuze uyu munsi guhera ejo ikiriho kizoba cyanditse article itagira uko ingana y'ukuntuka yo kuvuga ko ndiko ndakorana n'abansi b'u Burundi, ariko ibyo ndabimenyereye ntaco ncera ngira ngo naco gitinya. Rero imiryango yaburira ababo muri Kongo n'ukuri irahohoterwa bikomeye cyane. Irahohoterwa ubwa mbere bwo bategeza kuronka guhabwa amakuru yose ajyanye n'ibyashikiye ababo. Birababaje ko umuntu abura uwiwe hanyuma hagaca igihe kinini igisirikare kitavuze uwiwe wabo icyamushikiye icyo ari cyo. Upfa umusirikare apfuye, hari uba yubatse, abafise ibibondo, abari serugo, abafise umukenyezi, aba bose abategerezwa kubwirwa ukuri ku byashikiye iwabo. Hari umusore naho arafise abavyeyi, arafise abo bavukana, aba nabo nyene bategeza kumenyeshwa ivyashikiye uwabo. Birabaje rero kubona hagumaho agacerere. Birabaje kubona umusirikare yigura igihugu ntahabwe iteka rikwiye. Twarabonye muri iyo ntambara nk'abasirikare ba Afrika y'Epfo bapfiriye muri Kongo uko byagenze. Igihugu cyose kirabakira kikabunamira, igihugu kikamenya ko hari ingabo zapfuye kandi zarumbitswe mu gikorwa n'igihugu. Iwacu nakanywa ababo umenga umusoda apfuye arateye isoni, nta kumuvuga, kirazira, nibara kunamushyira habona unabivuze ubura umwansi ngo w'u Burundi. Icya gatatu no igikorwa barimo uko kimeze, turamaze kukivuga ko kenshi ngaha kimeze umenga ni mercenaria. Iyo umuntu agiye kuba umumercenaire, iyo umuntu mu mercenaire umva n'uwo muntu ahabwa ibikorwa by'ubugwanyi akabihemberwa, hateza kubaho amasezerano atomora neza uyu mu mercenaire ingene ahembwa